FM tukigerekezo ryandwi ukwezi ni kwa rukucenda mwaka wa 2022 kw'isaha zitatu zirenze iminota 18 mwinga bw'ivyuma niko ndabona Liza ariko barafashanya na Karapao ariho Karaponze nene babwiye rero ko ku munsi wa gatatu tuzoba turi kumwe nabo muri Happy League Family yuko ko nabagiye gukora baririmba indirimbo ziryoshe indirimbo zimeze neza indirimbo zihagize Imana babwiye ni rero kwa gatatu bazaba bari ngaha babandi bose bagenda bambaza ibibazo mbega n'abarundi cyane n'abanyarwanda muri kano kanya rero mube hafi kugira ngo mushobore kwivuganira nabo nuko rero ndabahaye ikaze mu gisara cya Bujumbura ni kuri 88.6 umuntu hazo hagati mu gihugu ni kwijana n'indwi n'ibice bitanu habaza kwakora ni kuri 31 amajana na 40 amajana 220 reka ndamusabe Rize hariya muhinga bw'ivyuma acaraba muri gospel acabona Happy League Family Senior aca dukubitira mu indirimbo zabo kugira ngo duheza tubakire twagiye hari kizoza duhozwa marira twaririye mwiyisimbi uko kwamba twangana n'abageza tacho dupfa ibyo byose tuzoba tubisezeye none nawe uteze gukundwa nabiyisi kandi bahemuka reka kuvuga ngo ufise abeho na Yesu bwiwe yahemukiwe n'abiwabo. Eko nuko reka turamutse Senior nawe n'amahoro cyane bigenda neza ego baraye neza ego turashima reka turamutse Eric nawe n'amahoro turashima Imana nawe turakora mu kije turabwakiriye mwaraye impore turashima Imana eko uno musi muri hano muri studio za Kadirima FM nimwe mwaririmbye indirimbo ijuru sinyabarega ijuru dukorera sinyabarega Imana izopfe guhindira yo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro tubishimana ngo turasenga ijuru dukorera sinyabarega Imana izopfe guhindira yo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro yego nayo mwaririmbye mwisunze iyo nayo twahirinde twisunze uko umuntu ashobora kumara igihe kirekire mu by'Imana muko ugasanga ni wa muntu akorera muri kamere y'umubiri ni wa muntu akorera muri kamere y'umubiri mvuze kamere y'umubiri mwowe turashobora tuba turi kumwe abatubona ko turi bikorwa kimwe mugabo hamwe umbwiye akajambo gatoyi gusa ngo usanga ndashakwendiye mu mubiri ku buryo ni kofeno rigukubita uwo muntu rero akiba yumva ko akwiye kwirwanira akoresheje umubiri uwo ntaba arakora mu bya mpwemu kuko umuntu amaze gukora mu bya mpwemu ni ukumva ko ni ugutera intambwe ukumva ko atakintu na kimwe cyo gutandukanya n'Imana naho bari mu rugamba ukavuga ati Imana bari bungwanirira twashe twisunga ukuntu abantu benshi bagiye dutangurira mu by'Imana ba Stefano baramutera amabuye bariko bamutera amabuye bariko baramwicisha amabuye aragaruka arabasengera ati Imana baharira ko ntibazi ico bakora Yesu bariko bamucumita amacumu abariko bamwica nyine aragarutse arabasengera we nyine ubwiwe rero tugiye mu by'Imana umuntu ataraba umubebe ni umuntu ashobora kuvuga ati je nzoshingira intahe no mu by'Imana naho bazokubita naho bazica sinzigera nigwanira Imana izongwanira muga igihe cy'Imana wese uzosanga bigwanirira ayumvise n'akantu gato y'ubwo nyene kumva umengo yo kurandurana n'imitsi uwo rero ntabarakora mu bya mpwemu umuntu amaze gukora mu bya mpwemu agashikama agwanirwa n'Imana uvuga ati nk'ubu hoza nk'umuntu agakubita ikofe wocuvuga uti zo kwitwa rero nawe n'Imana mbo wewe ico ukorera musengera ko ntabazi ico akora kuko burya kugira umuntu yenda agira urwego rwo gukubita iba ari kamere yindi novuga ko ari indi mpemu mbi iba imurimo ntabwo aba ari mpemu y'Imana kuko mpemu y'Imana ntigwana akenshi je nk'abantu tubana mu rupangu barakunda kuvuga ngo ndi umunyabwoba ngiyo numvise ngo umuntu ngantutse ngo cyane ukakunyegeza urumva kenshi ndavyirinda kuko hari igihe ushobora gusanga wavuze nayo ugasanga wagwanye byiza umuntu uramusengera kuko ntabazi ico akora none nk'ubu nakantu ngirancishe mu gatoya nk'ubu gukubita agakumira ijisho umusengera iryo jisho rizoca rigaruka oya ndivuza mugabo Imana kuba yemeye sice mfa wumva hari ikindi iba yifuza ni byiza cyane murakoze cyane ni byiza n'ubundi
indirimbo zose zigomye kuba zirimo ubutumwa bwigisha, ubutumwa buremesha. Ati rero guhora no kwimana amajambo make nibyo byiza, kandi abarundi twese twabimenya gutyo twoshaka ku ntambwe ikomeye cyane. Reka rero twumvirize akabebe duheze nayo rero duce tuyikuramwo. Nabwiye ko nshaka ko zose mugenda muzumvise indirimbo zabo, binashobotse na shasha bazanye muze kuzumva. Reka rero tumare tuyumvirize iyo ndirimbo akabebe, hama Liza araheza yikurema dusheme yikurikira. ushobora kuvukira mushengero bw'Imana ukarikuriramo ukanarisaziramwo, ariko mu by'amwemu ukagumura akabebe, ukagumudeka mu gikongwa cy'Imana. Ivyo bigatuma udatekereza ngo wicare hamwe kugira ngo wige ijambo ry'Imana. Ushobora kuvukira mushengero bw'Imana ukarikuriramo ukanarisaziramwo, ariko mu by'amwemu ukagumura akabebe, ukagumudeka mu gikongwa cy'Imana. Ivyo bigatuma udatekereza ngo wicare hamwe kugira ngo wige ijambo ry'Imana. Abatarakura mu by'amwemu uzobabonera mu rusengero bibereye ku matelefone, abandi nabo bari mu nsaku gusa. Ivyo bigatuma badakura mu by'amwemu yera, bakigumira harutubebe. Ego turabandanya na Richard ariwe senior. Bigenda neza n'amahoro. Yego indirimbo yitwa gute? Iyi ndirimbo turiko turumvise. Iyi ndirimbo titre sindayibuka. Ntuyibuka? Oya. Dufise nyinshi cyane. Dufise nyinshi. Reka tubaze Eric nawe ko yoba ibyabaye kuri barutoromayo ibyabaye kuri bigoye. Iyo nayo isobanura ukuntu umuntu ashobora guhura n'ibigeragezo bito bimwe nakubwira, umuntu agaca avuga ngo je no umuntu nomukubita cyane namugira nabi. Mugabo abantu ba kera bavuga ko tuzohura n'ibigeragezo bisumba barutoromayo. Barutoromayo bamwicishije amabuye mu gasengero ariko baramwica. None twe nimba tuzohura n'ibigeragezo bisumba barutoromayo, mugabo umuntu akagutuka busuba uja mu mubiri ukaguma no kurwana, umva nihagira ibigeragezo biri imbere byo byumva tuzobyihanganira. Tunariko no kwihangana akageragezo gato. Nuko rero murabyumvise, turabashimiye cyane rwose mwebwe mwadukurikiranye ku isaha zine zirumanye na Gahwane. Turashimiye Rize namwe muri Happy Family, ndabashimiye. Natwe turashimiye cyane n'abama badukurikirana bose, Imana bahezagire.